nanje nitwa Ndikumana Fabrice tugiye kuba hamwe mu ijambo riturongora mu gusenga. Imana tugiriye ubuntu iduha ubuzima hirya yuko hari benshi bitakunze. Mugabo kandi irindi teka rihambaye nuko yaduhaye kuba mu ngoro yawe. Yesu ashimwe cyane. Si teka rya bose kuba mu ngoro y'Uhoraho oya. Mugabo kandi Imana ishimwe ko mpwemu wayo yadudubije mu mitima yacu tugira iyo shaka n'inyota byo kuza mu ngoro yayo. Iryo ni teka rihambaye. Tugire mwanya mwiza wo gusenga aho urufatiro tuza gukoresha muri kuno gusenga kwacu ruvuga ngo ntaco buza Uhoraho gutabara abamyizigiye. Haleluya. Nta kintu na kimwe coshobora kubuza Uhoraho gutabara abamyizigiye. Reka dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo ca mbere ca Samueli igice ca 14 turasoma umurongo umwe wonyene, umurongo w'indwi. Igitabo ca mbere ca Samueli igice ca 14 ku murongo w'indwi. Umutwe w'amajambo n'urupapuro rw'amajana 324 mu isezerano rya kera. Umutwe w'amajambo hano muri Bibiliya uvuga ngo Yonatani atera insago z'Abafilisitiya. Umurongo w'indwi haravuga ngo Yonatani niko kubarira uwo muhungu yamutwaza ibirwanishwa ati ngwino tujabuke tuje mu nsago za ziriya ntakebwa, kumbure Uhoraho hari ico yodukorera, kuko atacobuza Uhoraho gukiza atumye benshi canke bake. Twese hamwe tuvuga ati amena. Aya niyo majambo agiye kutubera urufatiro mu mwanya mutoya tugiyemwo kugira ngo dusenge. Aya n'amajambo tubona tubwira kuri Yonatani hamwe n'uwo mutwaza ibirwanisho aho bateye insago z'Abafilisitiya. Mugabo hariho ikintu nyamukuru caranga kino gihe. Iki gihe n'igihe hatwara umwami wa mbere wa Isirayeli yitwa Sauli. Ikindi kigaragara muri iki gihe birivuga ngo cari igihe bari bakenye ibigwanishwa. Murazi ko iki gihe hakunda kuba intambara z'ubwami butandukanye bakagwana. Mugabo abisirayeli birivuga ngo bari bakenye ibigwanishwa. Ikindi cyabaranga nuko hari urugamba bari bahanganye hamwe n'Abafilisitiya. Camuyumvira mugomba guhangana n'umuntu afise ingabo nyinshi, mugomba guhangana n'umuntu ufise ibigwanishwa bikeya. Ikindi cyaranga abisirayeli bivuga ngo bari bafise ubwoba, kumbure kuko babonesha amaso ivyo vyatuma bagira ubwoba bwinshi cyane. Mugabo Bibiliya yanje nayo ivuga ngo Yonatani niwe mutwaza ibigwanishwa bo ari babiri bafata ingingo ubwabo ari babiri yuko bakwiye kugenda bagatera Abafilisitiya ari babiri. Ukoresheje ubwenge bw'abana b'abantu bwari nk'ubusazi, bwari nko gukora ikintu utanaciyumviriye. Mugabo kandi hari ikintu kimwe cyatuma bafata ingingo yo kugenda gutera insago z'Abafilisitiya, kandi ico kintu nigo rufatiro, nico nyamukuru, naco sikindi nuko bari bizigiye Uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Hirya yuko abandi bari hirya yuko Sauli n'ingabo nyinshi batafashe iyo ngingo, mugabo Yonatani n'umutwaje ibigwanishwa iyo ngingo barayifata kuko bari bizigiye Uhoraho. Baravuga ngo abwira uyu yaramutwaje ibigwanisha ngo tugende hariya muri ziriya nsago, hari ico Uhoraho yodukorera, kandi ntaco buza Uhoraho gukiza atumye benshi canke bake. Yesu ashimwe cyane. Ano majambo mpemu yerekera nyigisha ko nararengewe gute abantu babiri bashobora gufata ingingo guce gutera ingabo nyinshi mu gihe basize ingabo zindi. Mugabo kandi nuko mu buzima bwabo bari bafise Uhoraho kandi bari bamyizigiye. Turi mu mwanya mwiza wo gusenga. Mbega ni giki cyo buza Uhoraho gukiza abamyizigiye? Ni giki? Turi mu mwaka mushasha, aho mu mwaka mushasha hari ivyo abantu baba bifuza. Hari igihe usanga mu masengesho yacu tuvuga ati Imana turagomba iki? Umwaka uheze wararenganye bidakoretse, kumbure muri uno mwaka turavuga ati Imana bidukorere, tuvuga ati muri uno mwaka turagomba kubona muri ibi. Mugabo kandi ugasanga hari igihe usanga umuntu abona intambamyi, fise ubushobozi buke, hari ikintu arashikako, kumbure inkomezi zari kumfashisha gushika kuri giziriya ntaco ndaronka. Ugasanga mu maso y'abantu nivyo. Mugabo kandi ndagomba ko tugira umutima nk'uwa Yonatani uvuga ngo ntaco buza Uhoraho gukiza abamyizigiye. Turi mwanya mwiza wo gusenga. Mbega ni giki ubaza ko cobera karimbi Imana kugira ngo ntishikire gutabara abasavyi bayo? Mbega ni giki? Mbega bibaza ko ari giki?
n'abantu mbega n'ibihe n'ivyo ubonesha amaso yawe mvuga ngo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nta kintu na kimwe kuko uhoraho n'umunyenkomezi. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu bishika kuri bitatu vyakoretse kugira ngo ce dufata akanya ko gusenga. Bagifata iyo ngingo birivuga ngo Imana yarabahaye intsinzi. Ikindi cya kabiri birivuga ngo Imana citera gucika intege kudendebukirwa ku rwego rw'abansi babo. Icya gatatu birivuga ngo ubw'aba bansi baci bahindukana bonyene ubwabo baca batangura kwicana, ni ukuvuga yuko igihugu cyose kica kironka intsinzi kuko abantu babiri bizigiye Imana. Yesu ashimwe cyane. Turagomba ko iki gihugu cyacu gitabagwa, turagomba ko Burundi bwacu bukira. Mugabo kandi kugira ngo Burundi bukire nuko jewe nawe tugira umutima wo kwizigira Imana, kandi twizigira Imana, Imana izobera intsinzi imiryango yacu. Uhoraho azobera umukiza inshuti zacu, kandi uhoraho azodukiza adukizanye n'igihugu. Vyaguruka dusenge.